Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 14 umurongo wa 15 gushika ku 17 haravuga ngo nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje nanje nzosaba data nawe azobaha uwundi mwitsa ngo azabane namwe ibihe bidashira niwe mwemu w'ukuri uwabisi badashobora kwakira kuko batamubona kandi batamuzi mweho muramuzi kuko abana namwe kandi azoba muri mwebwe. Dusangire iri jambo rivuga ngo nturi wenyene. Yesu aya majambo yayabwiye abigishwa biwe mu misi ya nyuma ariko aritegurira kuduzwa mu ijuru, ariko asiga bagabishije arababwira yuko niyamara kugenda abigishwa bazohamwa. Kandi usomye muri Bibiliya ahenshi yagiye aranababwira uko bazovyifatamo. Nta kintu kiryoshe nk'iyuhuye n'ikibazo waragabishijwe, kubera bari baragabishijwe ibibazo bagiye barahura navyo ntibagize ubwoba gose, bararemye barashikama mu kwizera. Hanyuma Yesu yaciye abatomorera arababwira igihe azogira n'icyo azobagiye gukora. Nuko rero abigishwa baca buzuramwo umubabaro, barababara cane. Kandi na jewe nawe iyo tuhaba yaba twebwe twari kubabara. Mwibuke Yesu yuko yabana n'abigishwa biwe ku murango no mwijoro, akabaganiriza, akigisha bumva, akabaha ivyo bafungura, agakora ibitangaza babona. Bari bamaze kumumenyera, mbere yari nk'umuvyeyi wabo. Kandi mwibuke bari barasize vyose baramukurikira, basiga ibikorwa bahora bakora, basiga imiryango baramukurikira. Rero uwo bakurikiye babonye akuwe hagati muri bo ntibari kureka kubabara. Si ivyo gusa, bariyumvira gusigara muri ba bantu bagwanya Yesu, bagwanya ijambo ry'Imana, bagwanya ubutumwa bwiza, navyo nyene bakumva birabababaje. Ariko Yesu aca arabaremesha, arabatera intege, arababwira ngo sinzobasiga mwenyene, arababwira ngo nzobarungikira uwundi mwitsa. Umwitsa mu Kigiriki bisigura ngo umuvugizi, uwutugwanira. Nzobarungikira uwundi abavugira, uwundi abagwanira. Hanyuma yarongeye ko ngo azoba muri mwebwe ibihe bidashira. Ariko ntibari kureka kugira umubabaro. Usomye mu gice cya 16 umurongo wa 6 yaranabitomo yaravuga ngo kubera ndababwiye ivyo umubabaro uciye wuzura muri mwebwe. Abaravye yarabona ko bababaye cyane, ariko acarababwira ngo mu gice cya 14 umurongo wa 18 sinzobasiga nk'imfuvyi, nzoza kuri mwebwe. Kugaruka kuri bo, yagarutse kuri bo mu bushobozi bwa mwemu yera. Burya Yesu ari hagati muri twebwe, akorera muri twebwe mu bushobozi bwa mwemu yera. Araturemesha, aratwigisha, aradutera intege biciye muri mwemu yera. Nshuti yanje, nico gituma nagomba kukubwira ngo rema nturi wenyene. Burya Imana iri kumwe nawe, na Yesu ari kumwe nawe, vyose vyugariye muri mwemu yera ari muri wewe. Nuko ntutinye, ntucike intege. Naho wohura n'ikibazo, urafise kiremesha, urafise uwukugwanira. Rero mwemu yera aratugwanira nkuko Yesu yagenda agwanira abigishwa biwe. Rero ntutinye, ntugire ubwoba, nturi wenyene, mwemu yera ari muri wewe. Imana iguhezagire.